hitamo Yesu gusa, niwe rufatiro rwa byose. Muri we niho turongera ibyo dukeneye byose. Ntigerananirwa n'ibyari byananiranye, kandi uwashize imizi ku rugo rutare ntarengwa n'umuyaga. Hitamo Yesu gusa, niwe rufatiro rwa byose. Muri we niho turongera ibyo dukeneye byose. Ntigerananirwa n'ibyari byananiranye, kandi uwashize imizi ku rugo rutare ntarengwa n'umuyaga. Yesu Kristo niwe gusa aruhura abananiwe, akabasubizamwo intege naho vyoba bitoroshe. Muze mwese tumwisunge, mu bikomeye twoba turimo, igihe gikwiriye gishitse tuzobona ibitangaza. Yesu Kristo niwe gusa aruhura abananiwe, akabasubizamwo intege naho vyoba bitoroshe. Muze mwese tumwisunge, mu bikomeye twoba turimo, igihe gikwiriye gishitse tuzobona ibitangaza. Yobu yahisemo gushikama kuri rutare, bituma atsinda ibigeragezo, aguma ku Mana yiwe. Ntiyigeze acika intege, wahemukira Imana yiwe. Natwe bitwigishe guhagarara dushikame mu gakiza. Na Yobu yahisemo gushikama kuri rutare, bituma atsinda ibigeragezo, aguma ku Mana yiwe. Ntiyigeze acika intege, wahemukira Imana yiwe. Natwe bitwigishe guhagarara dushikame mu gakiza. Yesu Kristo niwe gusa aruhura abananiwe, akabasubizamwo intege naho vyoba bitoroshe. Muze mwese tumwisunge, mu bikomeye twoba turimo, igihe gikwiriye gishitse